Yes, ndakora mu Igiye inshuti mugenzi w'ibiganiro bya Indundi TV nkundana ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe biza kuvana naho uherereye nkuko bizi ino ni Indundi TV yamihari kugira ngo ikuzanire byose mu biba biriko biravugwa haba mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu nkuko bizi namankuzana bishasha mu muziki w'u Burundi niko biba bimeze kandi niko biba byifashe uno mugabo turi kumwe benshi mwarayibonye mu kiganiro ca mbere ubwo yatubwira ingene vyari vyifashe kuri Collabo ya mbere yakoranye na Satbi naho yari yashatse kubanza kuyicisha mugamonye abantu ntivyakunda aratubwira impamvu bitakunze ariko kandi uno munsi akaba ari umuririmbyi ariko arakora cyane ubona yuko aza kurira indege umwanya n'umwanya ariko je mvuze ati reka nsimbire kwa MT number 1 ndamubaze mbega gusora indirimbo surprise umuntu atarazi ngo mbega bigikogerana gute mu gatondo kazona ngo pa link ariko kandi MT number wizo yakoze n'ikindi kintu kimeze fresh sana nkakumwe yama yabikoze buri mwaka iyaje ngaha abaga impene zibiri canke zitatu canke zirenga niko yabyifashe wizo mambo vipi mambo fresh meze neza safi sana makuru ya fresh ndaturiye kakajwe nyene kakandiko gupowa urayibona nyene oya ivana n'uburyo umuntu aba nkawe kuri mariage yawe gawize kumwe ngo ujya munsi abenshi bavugana amasoni uvuga uko kuri mariage bavuga gute bo kari kamanutse cyane oya biravana na mood umuntu arimwo none ubuko mbona umengo biraryoshe gangsters baje abandi bataraza bariko baraza mu kanya iyi misoso ubona ngaho iri kiratunganywa mood irimo sinziza canke byagenze gute mood irimo ni fresh too urabona abatipe ari ibintu bimeze neza ari mu gikoni bimeze neza nkuko twabikoze mood ni fresh vibe ni fresh gusa urumva nitwoce dutera induru kandi hano dufisaba abanyi ijya no hino yes MT number wizo urumwe mu baririmbyi badakunda kuvuga project zabo ariko kazubona puff igikorwa caje canke ati ngomba kubaha ikintu umwanya n'umwanya mwitegura mu gatondo umuntu azindutse abona indirimbo kuri iki indirimbo utigeze uyitegura mu gihe abantu bari baheruka kubona uri kumwe na Satbi muri studio ati vyararyoshe ne tugira tubongere kuko vyaryoshe tugira tubaryohereze kandi kuri gusora indirimbo mwibanga tukaza tubona ikintu cyasohoze no kubera ibintu bikozwe mwibanga ariko bigaca bija habona usanga bafise akanovera kameze neza kandi kindi naco igituma twirinda kubwira abantu guteguza abantu ngo tuzobaha ibi nibi nuko rimwe na rimwe ushaka guteguza abantu hama bijya wabemereye utabironse urumva ko bica bikibazo umva rero nico gituma tubikora tukabikora nyene nkuko niyo ugiye muri studio nturarika abafana bawe ngo ngiye muri studio ngo oya uragenda ukabikora bo bikintu baba bakeneye no kubona ibikorwa bishiza habona kandi surprise zamara ibintu bitunguranye ati niyo ngiye muri studio simbanza kubateguza ariko biratandukanye cyane uri muririmbyi bukeneye uko tubanza kwitegura babandi badafise bandozi bazigura kugira ngo nyene na ya visibility duga strategy iyo strategy wewe ubona yuko iza kugushikana kuki mu gihe utabanje guteguza abandi bagukurikirana kubera buryo umuntu agukurikirana yamara umuntu ari tayari yamara umuntu ari yitegure kugukurikirana akwigorera ni naco gituma natwe iyo dukoze umuziki twama twigorera abafana bacu hariho ivyo dukora tukabishiramwe ubwenge tukashiramwe n'umutahe kugira abafana umufana nakibona nabona nk'indirimbo azovuga tuye muririmbyi yarashizemwe uburyo kugira ndyohere buryo natwe nico gituma iyo umufana usohoye indirimbo simpaka ngo umuteguza aje kugurisha itongo agira iki kugira azoraba indirimbo yawe oya uwo gusura shiraho iyo ari umufana w'umutima arakwigorera akagura utumega canke tuemubi agaheza akagushigikira akaguha support yes niko bimeze twarabonye Collabo igihe naza ngaha narumvise indi Collabo ntazi kari wawe canke iyo ujya mwayikoranye utashemye yuko tuvuga ariko kandi tuza kubona iyindi Collabo mu gihe muri interview yavuze ati muri kano kanya nta Collabo ndiko ndatargetinga MT number 1 bice binyibutsa uza i Bujumbura nari mperuka kukubwira nti warigeze gucisha mwurambwira ati vuba ndaza ariko mu nyuma uvuga ati nimba karamponyetse nkayikubwira reka tuyifate uko muga sindagera kuza ariko kandi mu nyuma nza gushidukuri ngaha interview twakoze avuze ati nta yindi Collabo ndiko ndabona no hava nsaba muri kano kanya ariko cyatubona muri studio kumwe na Bizimana Bobakar Karum Satbi mwaryoshe ati Collabo yararyo igikorwa cya mbere cyararyoshe reka tubashwazemwe n'ikindi bigiye ko yimera gute kubera iki Collabo kandi na Satbi nigiki washimye kuri Satbi tutigeze tumenya
Mbo juste mbo icyatumye dukorana ubwa mbere nasho cyatumye dukorana ubwa kabiri usivye ko ubu Satubi muri uyu mwanya tuvugana n'umuntu maze gupima muri music nsanga afise ishaka kandi nkuko tubizi kuva na kera Satubi yamye afise ishaka yamye ari umuntu burya afise ivyumviro vy'umuziki gushika n'ubu aracyabifise kandi iyo muganiriye urumva ko strategy ziwe muri music zirafise ikintu zirafise level zirafise yindi ntambwe nabaririmbyi bakimwoganira ukumva ko mu muzika arimwo mu bikorwa vya music afise mw'intambwe ariko Satubi simvuze ngo ntibahari barahari gusa ni bake ariko muri bake je maze kuganira nabo Satubi ari mu bantu iyo ugiye kuraba usanga azi umuziki carico kandi yawugwaniye urumva rero umuririmbyi nk'uwo biroroshe gukorana igikorwa biroroshe kuvyumva kimwe kuko urugamba mu rusange havuye Inyambo yasohotse twitegeye yuko tugiye kubona collabo ya Satubi na Impene #1 cyane gose narambo sinobihakana ngo mvuge ngo biri surprise kubera hari amafoto benshi bagiye babona tubirimwo short video muri location. Yes, ikindi naco twaragiye live ndemerera abafana yuko dushobora kubongera iyindi ndirimbo urumva rero ubu sinobihakana kandi nabimaze kubivuga irahari Collabo tuzoyishira habona umwanya nugera kandi izobaryohera benshi barayihonjeje baramaze kumva ukuntu akanovera ifise rero nituyishira habona bizohara amavuta ati nituyishira habona bizohara amavuta ico nashimiye Satubi ubwa mbere nico nubona mushimiye ijya mbere bavuze ati wovuga umuririmbyi ariko arakora cyane ariko aritanga muri kino gihe ni Satubi ico gihe tubona my only one uno munsi ati Satubi numwe mu baririmbyi bafite strategy nziza ubona yuko ziri kuri level iri hejuru mu muziki w'Uburundi nabaririmbyi bake ngo yagukumva bafite ivyumviro nk'ivyiwiwe muraduha indirimbo video irabonetse muri ko murashootinga n'ibindi bigiye bitandukanye ati umwanya n'umwanya turayibaha MT uno munsi hari ikintu wowe warashimye kuri Satubi by'ukuri uvuze ati nico namushimiye ko bwa mbere ariko kandi nkuko byabaye mu myaka yahera Masterland murakora indirimbo mwongera murasubira ntivyo bari bya bindi bavuga ati MT nambone mukoranye indirimbo araharara mukorane gushika muhejeje oya yaba marara twakoze album yose n'umuririmbyi umwe nabyo sikoze kuko Chris Brown yarakoze na Young Tag album yose mbo ivyo gusa nukuntu nyene banatwe ukuntu dukora umuziki hari ibintu bikorohera hari ibintu ushima hari ibintu ugira iki ni nka kujya brother nawe yugiye nk'ahantu muri restaurant ukumva injya zaho zakuryoheye sikosa gusubiraho kwiyongeza burya rero ukoranye indirimbo n'umuntu kumva byaryoshe kandi mugafatana neza ukabona ko ivyumviro byanyu byafashe yindi ntambwe kongera mukiyongeza si bibi MT ubya mbere haravuzwe ngo yaratanze $2000 kugira ngo bakore indirimbo promotion byabonetse cyane mu myaka igera kuri 2 Satubi bitaramo byose yajamwe none munsi antarahagarika ibitaramo byose agiyemwo ara performing indirimbo yanyu mwahaba mutahaba ni bimwe mu bintu ncambara mwapostinze ku mbuga zanyu uno munsi naho haba harasabwa amahera canke nawe yararyohewe kuko last time narigeze kwicara nawe indirimbo my only one tarasohoka avuga ati umuti pesa yenze ko yoririmbo ko ararenze uno munsi naho nimba nawe yarashimye yarasuye gucajinga mbo ubwa mbere byaramenyekanye kandi bimenyekana mu mvugo nyene ntuhagarara ko kuko bwa rugamba mbere dukoranye na Satubi burya baririmbye dufise ukuntu dukorana strategy ni business of course ariko hari ukundi kuntu usanga muri abanyamuryango so bivanye n'uburyo bwa mbere byagenze byari ibintu bishimishije yarishimye ndishima nibaza yuko ubu rero gukorana nawe ni banga ryacu ntabwo ari makango twame twavuze ngo yari yaca nke ere gushana gusanga kandi najya bavuze mwaranse kuyemera mweme oya ntitwanse kuyemera nuko gusa abantu iyo bavuze simpaka ngo uce kubahaririza mane oya iyo umuntu avuze ikintu simpaka ngo uca kumunyomoza oya agacere ko ubunyene karashobora kugira message gatanze yes MT inshuti na Satubi ndumva katari ntiburi kure cyane mumaze kuba abanyamuryango mukora akazi kamwe mwaba muri kumwe ariko kandi hari ubundi bucuti nabonye ufitanye n'abafanzi bawe
nabonye hari inyuma ukiza hari utuntu wari ufise nka twatundi bigira gutangiramwo kagafana ka Noel uno munsi wabaza impene biriko biraryoha amafiriti hariya ibinyobwa kubera iki kwiyigiriza abafana cyane bimwe mu bintu bidakunze kuboneka ngaha mu gisagara cya Bujumbura ubu ushaka gushika kuki kubera iki niyo uri mu kugenda kuko misi yose iyo ukoze uno munsi urubanza ugahatumira abafana bawe bwamabuca wafashe indege niko bimeze mutagiye kugenda nimba ariko bimeze kubera iki wamushima gusezera abafana bawe mbo ubiravye ndi mu kugenda nzogenda ejo bishobotse Imana ikabijamwo nzogenda ejo hama icyerekeye abafana nabo urazi mu muryango turimo w'umuziki turi mu muryango w'umuziki wunguka abagenzi wunguka staff kunguka abantu bose ni kuvuga twiyo winjiye muziki wamufisa abantu bagufasha kugira umuziki wawe ugira ijambo mu banyagihugu ufise nk'abantu nyene bakuri hafi kuko n'umuryango rero si bibi gusezera umuryango burya kuko mbo mu majambo make si bibi vraiment ati mu majambo make si bibi vraiment hari ukuntu n'abanyaririmbyi muza kugaragara ibikorwa byanyu mu mpera z'umwaka ariko uraduhaye igikorwa cya mbere mu ntango z'umwaka si indirimbo nyinshi ziriko zirasohoka kuri ano matariki n'akahe ka message ucu utanga ku baririmbyi basohora indirimbo mu mpera z'umwaka mu gihe umwaka wose watanga gushika mu kwa gatandatu turiko tubona umengo urubuga ruri vide message sinibaza ko notanga message iremereye cyane cyane ngo mpimirize bivanye kuko burya iyo ugiye kuraba umuririmbyi uraba arafise ukuntu akora kandi bimworoheye canke bimuvunye burya ntiwoca ubwira umuririmbyi ngo ni mpaka abe oblige yo gusohora indirimbo 10 mu kwezi canke mu mwaka mu gihe utabuzi ngo byamuvunye gute kugira akore iyo projet gusa rero je nk'aka message ku muririmbyi wese yoba afata ibikorwa kabigumya kugira zo bisohore mu mpera z'umwaka canke mu ntango z'umwaka sinibaza yuko yoba ari strategy yiwe je sino bihagararako ariko nkanje kubganje haba hagati mu mwaka haba umwaka utanguye haba mu mpera z'umwaka ilfo yuko ufise ubona abafana bakunyote urabaha kuko nico ububereyeho kubashimisha urindiye mu mpera z'umwaka naho n'igihe wibagirana ntubukiri wa muririmbyi kuko burya twebwe dufise ukuntu turonka ikibanza ariko ico kibanza wigisamaye ko baragitwara je ndiko ndasozera hano na MT number wiz nibaze yuko baca ndabipfuriza iterambere amagara vyose n'amafaranga kwako nkunda kubasabira Imana ibatize kuko ibikugabiye ubaho ubuzima bwose kuri nose ariko kandi kwako twese twaremewe gupfa kandi tuzopfa je MT ndamushimire cyane ariko MT ndakunda kugira utubazo bakanda twite utuntu two gucokozanya ndashaka umpe top 3 y'abaririmbyi ba diaspora muri kino gihe uriko uravuga ati sebo bivanye n'umwanya ntituvuge ngo ibihe byose kuko urindi ibihe byose ntawe turabona wakano kanya murano mezi umaze ngaha muhira batatu bari tap wa mbere ni MT number 1 wa kabiri ni the gangster MT number 1 no gatatu ni Wiz Nation MT number 1 asante yes reka ndakubwira ko ndagukunda cyane MT number wiz araza kuduha acapella indirimbo Inyambo ariko kandi riko byifashe je ngira mpe message abafana ba Indundi TV nawe urimwo sivyo je rabizi yuko gutanga acapella ni bintu utemera mbose suvuga ngo sindavyemera mboko dusoze umwaka canke tutanguye twarusozere turanawutanga it's okay gusa rero cyero dusubire kumbaza interview mbwira ngo ndaguha capella anzureke abafana b'Indundi jewe sintanga capella kubera ndazi gituma capella yanje razimvye hama rero uyu mutipa bashaka concert y'ubuntu atarishe ntacyo dutize concert mugatize sinigeze ndakugora interview zose sinigira nkugora wecu ikantizo no munsi ushaka capella y'Inyambo anki ushaka nk'icyo tarasorana sati ushaka gwarujwi rumeze nk'umurya wa base ya gitari nta kibazo ego kwera buryo urazi yuko zijya ndirimbo zitakibaho man duha capella dutize hera zijya ndirimbo ntizikibaho nuza no muririmbyi ayifise muri uyu mwaka canke umwaka waheze nk'inyambo imeze kujya basubije mu bihe
ega interview y'abandi ijya n'indirimbo si remix ijya n'indirimbo wewe bakwita mu remix ariko mukaba remix ariko umwaka nta remix indotodo sinzosubira gukora ziriya remix mbe ni mu gifaransa écrivaine nguki bisigura iki washatse kuvuga okay uri mu nyandiko ngaho wewe inyandiko zanzani si ubu turi mu nyandiko Inyambo gusa twakoze ziya remix kugira abantu hari ukuntu je mbona umuziki w'Urundi mani uri urataka novera kandi abafana banje b'indani baranzi yuko ngomba kubaka unique hamwe atamuririmbyi numwe tuba turi muri vibe imwe kandi bose barazana ibintu by'ibigoma bisenyagura ukagira ngo abantu bose nimboregwa sivyo biriya bintu ntabwo ariko ifo yuko dukoze ingoma zo muri club ariko ntabwo abantu bose ari imboregwa mani ariko simvuze ngo bakora ibigoma bisenyagura mbo akapera rero banze umpa amafaranga ndakuha ntugira ngo akapera ngira ndamuhe usa kumpa hari umuntu azakurungikira kuri sawa turamuha nimero yawe sawa ushaka Inyambo Inyambo umuseke useruka kabona kwezi kumurika kutazima abasore bose barakwifuza none sivyo nakubwiye ko harujuru rumeze nk'umurya wa gitari Jenda kubwire ko ndagukunda cyane ngufitse ku mutima Imana igutije amagara yo kugira ngo urondere amafaranga ikigutiza amafaranga byose bikaza mu mahoro kuko ngo amagara rutamajana ariko amagara atagira amajana nayo arasinzikara banyita Allen the real behind camera ni Marcelin HD iyi ni Indonde TV